aka niko kanya ngo dupambane kuko ico twarondera cabonetse twarondera yuko umuziki w'u Burundi uvuzwa cyane ubu rero uri kuravuzwa bazava babura indirimbo bavuza kuvana nuko twako turagira iki turakora umuziki nico gituma ngarutse mu muziki kugira ngo subire ndabereke kakanovera ku muziki kakera twagerageje kuja muri kahise kawe ndinova ko wigeze gukora ama hit song menshi kandi cyane ndetse yanakunzwe n'abantu benshi ariko hagere yaho menga uri kuragenda bisubire inyuma bikumva yahe bro kuko abumvirije umuvyeyi ntagurishwa niba kanuri mirazini gwawe nugira isoni kumwereka abagenzi uyundi uzomukura hiko atagurishwa mu mamagaze ukumva indirimbo NJ minasema no man no life ukacuduga kuri ubona muwira abana bararira niwe bizeye na unda bagaburira siriya One two yes bakunzi basika media Burundi umeze gute umeze fresh nizere ko umeze nizo umuriye hose ni wida promoter kuri microphone benda ka kubona ome designer ndetse mabizi ko izango yazanyu za Sky Media ziga zinanirwa ketse gusoto ikanzi ngobotozo kuno musi rena kwambia tuni bala tuje kuvumbura bitu NJ Mr Otujede ndetse umuntu uvuga ko ari umwe mu bakoze ama hit song menshi cyane kandi bagiye bifatamo neza cyane nabwo rero turakora subscribe kuri channel yacu ya Sky Media Burundi nakwambia uri kurahomba vitu yana watatu washe moto pamoja na Mr Otujede bila kupoteza muda sasa twende cameraman heziko twende sasa ili tuweze kujua mambo yenyewe bro vipi meze fresh ukora ngawe nkorera ko tubatubwiye ko muri NJ bari ngaha niho yo bari NJ mashakireke ni Sky Media Burundi ni TV online Jenny twawida promoter dushaka reko ndeka ndushaka kuvugana nawe tu ni ibintu bimeze neza tanga ntangorane kabisa ibintu bimeze fresh washaka kutureka hano turagenda nkamubereka ari muri chambre bro ari muri chambre buri sawa guys kunzwa Sky Media Burundi NJ ari ngaha nyene mbabona ko nabizi ko tigiye tunanirwa kiretse gusa iyo twikanze ko botozo bro vipi man safi vipi poa sana umeze ibana ko ari giturumbo kandi kweli bro yani nakantu gusana mabizi ko tigiye tunanirwa kiretse gusa iyo twikanze ngo botozo so lako nizani mizere kumeze neza ego je ndaho ndakomeye kweli so kwanza mbanze narakano kaka shit yani ili niweze kusogelea tuongee mambo yenyewe tofauti yani vipi sasa bro je ndaho ndakomeye umeze fresh yego cyane gose ni wida promoter muko muravugana ni Sky Media Burundi hama nkuko samubizi twe intumbero yacu ni guteza imbere umuziki ndundi guteza impano ndundi imbere hama nko kunzi ba Sky Media Burundi shaka kwanza twadukana kiganiro gatoya so NJ umeze fresh kwanza d'abord ego je ndaho ndakomeye shakare nka NJ nk'umuriyumvi ndetse no kwita nk'umuri agent d'abord kwanza abantu bamwe bakurikirana ikiganiro bamenye uko turiko turavugana nini gore w'umubanyi yacunyichisha utujede gore w'umubanyi yacunyichisha utujede joro n'umutagana kutagira ngunyere kutujede mama niwisubire kutujede twawe nitunteranye n'umugenzi yo ntunkoreshe penalite Imana yomana ntunkoreshe penalite sigaye Imana yomana Mr Otujede kubera iki ukunze kwita ngo mtoto wa boda mtoto wa boda niza nkoresha ko ba NJ ni benshi NJ n'abantu uzogere no kuma internet cash uzosanga abantu bitwa ba NJ ari benshi mugabo ncamugati rero kugira ngo menyekane neza nuko ndashira koko ndi mtoto wa boda umwana wo kumupaka kweli mtoto wa boda so mbega kwanza kubera iki wise NJ amajambo yose bayigote ni zina ryawo wa abbreviate cyangwa ni abbreviation y'amazina yanje NJ ni ndayiragije job mugabo kumbuga nyinshi uzosanga hariko Ayubu Ephraim no kuvuga iryo Ayubu niwe job yego kweli bro so
twagerageje kuja muri kahise kawe nuvuga ko wigeze gukora ama hit song menshi kandi cyane ndetse yanakunzwe n'abantu benshi ariko hagere yaho menga uriko uragenda bisubira inyuma bikumva yahe bro? Ikibazo ubajije benshi ndakibasigurira ntibagitahura ariko kenshi mu buzima harabaho gusubira inyuma harabaho kubandanya kandi bavuga ko iyo tuko turagenda hariho amataba hariho imisozi kuna kushuka na kupanda abo n'abaswahili bakona kuvuga nkuko maisha ni kushuka na kupanda no kuvuga rero hariho ibindi bintu bifatira umuntu mu buzima bigatuma kumbure umuntu asubira inyuma mu bikorwa kanaka ari karakora je mu muziki suvuga ko rasubira inyuma cyane ahubwo nawe uhinduye ukuntu ndawukora mu gihe ubwambere twawukora nk'abana dukora nko kwinezereza nafashe umuziki ko ari ibyashara ni business ico gihe rero nateza kuwinjiramwo nipanze neza mu 2007 mpeje gukora iyo ndirimbo No Man No Life twaririmbanye na Dogo A hamwe n'izindi ndirimbo nyinshi narimaze gukora niho nacamvuga ati kabanze subire ku ishuri muri make wasubinye bakora kibanza kuja ku ishuri ko mu byasubije inyuma kusubira ku ishuri birimwo nacenja kwiga muri Uganda ndangije ngarutse hari muri 2013 mu 2013 nicagihe inzahabu ikamara amagambo zari nyinshi gose tubanza kwinyegeza mu birombwe turondera inzahabu ariko ubu nizere ko iyo ntambamiwe havu ya inzahabu zihavuye ndaza mu studio nuva naciye mvuga ati umutahe wanje ndawuroso gukora muziki wanje neza cangira studio yiwanje mugabo kandi inama bizagumye ziba nyinshi kubera studio nasanga ndiko ndagira competition n'abandi baririmbyi babakiriya biwanje ngo ati kabanze mbanze mangarike banze nduza abandi baririmbyi bakiri bato kwanza ya nuko vyagiye biragenda kweri umva wasubiye inyuma kumvuza none tumu turarabunaho upanga iki ntazo ntambamye ntizizohava zizongera kuba kandi cyangwa waragikosoye muri make ubu ndagarutse muri music ndabifashijwemo n'abaririmbyi bamwe ko barabikora muri iyi minsi kuntu bagenda bampanura bambwira ati NJ garuka mu muziki abantu baragukunda so uko nahagaritse kuko bo bazi ko ntagaze kuvana uko nakora imiziki ntibayumve nakoze indirimbo zabaye hit gose mu nyuma yaziye nakoze akana kigisani narakoze umuvyeyi ntagurishwa nakoze indirimbo nyinshi mugabo kuvana nuko media zacu zitari zimeze neza mu Burundi jaragoye kugira ngo izo ndirimbo zimenyekane mbwa zari indirimbo nziza numva yuko abantu bose bakunda tugarutse inyuma gato ya kundirimbo utujede wakorana na Ado Josan na kiriko akiri bega vyagenze ni wabaronde cyane bakoronde muri make cyo twanda kubwiye ati hari abantu bazi yuko nakoze hit abantu bazi yuko nabikoze neza cyo gihe baza bakandondera Ado Josan niwe muntu yakunda avuga ati yaraje niwe muntu aje no kungaruza mu muzika avuga ati subira mu muziki neza uhagararemwe neza yaraje arandondera avuga ati muzehe warakoze umuziki neza ndifuza yuko ujya muziki tuwusubiramwo njana zubu ukamera neza mu bihe by'ubu hama turavyumvikana ko hama umuziki turawusubiramo kandi urano ko wariye hit gose none mpega ku munsi azakubwira ati ndashaka rabo ko tuga remix y'indirimbo ya utujede uwavyakiriye gute remix y'utujede ubwambere hoho narakunda kuvyanka cyane swango niwe yarabaye wombera yinsavye abarimvye besha bamaze kuyinsaba cyane nkanka kubera navuga ati nibwo buzima bwanje abantu bose nabasiguriye impamvu bakayumva gituma nimana indirimbo yanje navuga ati cyambere nibwo buzima bwanje abantu bari bazi ko yavuye kuri hit mugabo je nabona nko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nta munsi numwe idaca kuri televiziyo yabo cyane kuri TV10 nkavuga ati none indirimbo ko mbona igicako buri munsi ivuzwa izindi zarahagaritswe no ijya ya kera ti igenogira remix sinzoba nishe indirimbo yanje aribwo buzima bwanje abantu bose banziko cyo gituma nasavye yuko nongere nibere ko bagira remix abantu bananirwa n'akantu gato navuga yuko indirimbo tugeza kuba ndayirimwo ico ni cyambere verse zimwe canke igitero kigaruka ari cyakenye nyene kandi nkaciririmbira na verse imwe muri ziga verse z'indirimbo yanje ya kera nkayiririmbira jewe nyene Ado Josan nabona ko ari ibintu byiza turabikora kandi twabikoze neza bro zo mbege ikindi naco ko kigeze kubona arigeze gupostinga ati ugomba uje muri cyangwa kurimba gospel byo byahereye gospel music jewe nari sanzwe ndi mwishengero ry'Abadventista mose wendwe aho sinaririmba ntikibuza rero yuko jewe nk'umukristo umwizera wo mwishengero nkora akazi ku ruhande
hama nkakora n'ibikorwa by'ishengero. Mu bikorwa by'ishengero nakora gospel, nukuvuga nko ubu tugiye guhimbaza gospel nayikora nko guhimbaza, hama muziki usanzwe nkawukora nk'igikorwa akazi, nk'uku na pastor ushaka kumusanga mu mirima ari kararima, mugabo ku yindi misi y'ibikorwa by'Imana akaba ari ku murimo w'Imana, niko nabikora. Mbega birakorohera iyo uriko urafatanya akazi ko muri studio n'akazi ko kuririmba? Biranyorohera cyane kuko akazi ko muri studio akabafite abandi bakora, sindi producer, ndi umushingwa bikorwa, ndakurikirana ukuntu ibikorwa biko biragenda, hama abakozi bagakora umusaruro je nkagenzura yuko umusaruro uri kurinjira no kubikorwa ko birakorwa neza gusa. Yani muri make ahabarimvye batumye ugaruka muri game, mbega ubuhoho upanga iki muri kazoza mu misiri imbere, upanga iki ho ntibizova byongera gucamwo ugasubira kandi ukamanuka nkuko vyigeze kuba bwa mbere? Nibaze yuko ubunjenje ntavyo gusubira inyuma kuko umuziki w'u Burundi watanguye kuryoha. Icambere abarundi bako barakunda umuziki w'u Burundi. Ica kabiri media zo mu Burundi ziriko ziritaho umuziki w'u Burundi kuko uravye ubu ku ma radio ku ma televiziyo 70% y'indirimbo zivuzwa ni z'abarundi. Hama natwe ubwacu ama studio aba producer yuko baraza bafise inguvu yuko barakora, ntaco tuma ubusubira inyuma kuko ubwambe navuga ati sinifuza gukora indirimbo iri munsi y'utujede, mugubu ndashobora kuronka indirimbo iri hejuru y'utujede muri ntuze ya muri mu gukorwa neza mu guhinyanyuko. Ego be nk'ubu ukora niwe muririmvye ubona ko mwaye ukora neza ndetse nawe wifuza gukorana nawe kugeza muri igihe? Mu Burundi abarimvye yuko barakora neza ni benshi. Icambere coco banze mvuga ati namba umufana bari karatwumviriza akomera amashi cyane Big Fizo na Roriro, kubera basigaye baducungiye akarere twarabivuyemwo, baga n'abantu bakera batanguye umuziki mugaba ugumamwo, bongere bakomera amashi uri karaduserukira mu muziki hanze kidumuki ibidoki buganizo ariko arabikora neza. Hama rero hakaca haba rero n'umuririmvyikazi twovuga yuko yaje kuduza agaciro k'umuziki mu Burundi, Natasha na Namba na Bamba. Vraiment kumufana ari karanyumviza izisaha amfashe dukomera amashi abo baririmbye. Hama hari abaririmbyi rero bashasha yuko barabizamwe neza, uravye duhereye nko kuri josan umurimbyi agumaja hirya no hino kurondera ama featuring kugira ngo umuziki w'u Burundi umenyekane, tukaza kuri Satb, tukaza kuri Double J na Kiriku, irya rebo yabo vraiment ni yubahwe kuko ko barakora kubera tweke ko umuziki w'u Burundi haraho bashobora kugeza handi. Ego haro nabandi ro baririmbyi kazi benshi nkaba Shani Queen bagumye mu muziki bavuga ati reka dupambane tugumeko. Hariho nka Miserika uravye kurekara serukira aramenyekanisha umuziki w'u Burundi hanze, ni vyiza cyane. Hama nteri ntege cyane abandi baririmbyi bose bariko barabiza mu ndabwira ati kuraje kuko akaniko kanya ngo dupambane kuko ico twarondera cyabonetse, twarondera yuko umuziki w'u Burundi uvuzwa cyane. Ubu rero uri kuravuzwa bazova babura indirimbo bavuza kuvana nuko twako turagira iki turakora umuziki, nico gituma ngarutse mu muziki kugira ngo subire ndabereke kakanovera ku muziki kakera. Ubu BJ navuga ko ukuntu ubuje bije guhindura yindi shusho kuruti ya kera cyane gose kubera imiziki njemwo kakanovera ni kakandi nyene, composition izaziniye yanyandiko ni yindi nyene kuko abumvirije umuvyeyi ntagurishwa niba kanuri mirazini gwawe nugira isoni kumwereka abagenzi uyundi uzomukura hiko atagurishwa mu mamagaze, ukumva indirimbo NJ minasema no man no life ukacuduga kuri ubona muira abana bararira niwe bizeye na unda bagaburira siriya cyabumba rero mpuye naba producer bakazakaze ba Miri Pro hariya nkahura n'abandi ba producer bakora bikora neza mu gisagara ca Bujumbura, tukaduga Ingozi ukaraba Jonathan Touch ku muziki wo muri Victory Media, n'abandi ba producer bakora bikora bose bagakorana nkuko twakoze indirimbo tuje de iyi remix ntiyakozwe n'umu producer umwe. Ndamvise ko yako na element yakoze. Amiri yarakoze aravuga ati aha ndakeneye nabandi bamfasha ko bakoreko mwese duhana mayide, barahanya mayide kugira ngo baronka kanovera k'indirimbo ya mbere bongere bashiremwe ibirungo biza ku buryo abantu batazo kuvuga ngo ngo none ngo ngaha bakoze iki.
igituma bavuze ati bose bakavuga ati respect ku indirimbo tuje de remix nuko Amiri yicaye arazana iciyumviro kiduhe element aravuga ati reka muri mastering na Bobo Bobo akoreko Bobo record nawe akoreko uri kuntahora no kuvuga rero umuziki w'u Burundi waryoshe ntibace ikintu baca bagabanya cyane tugabanya amabifu nakaraje aje kutwinjira kandi oya ahubwo aje azanye inguvu kuzishira mu bandi baririmbyi bariko barakora kugira ngo dushire inguvu hamwe kuko na nyene icubahiro president w'igihugu cy'iwacu aravuga ati turi hamwe twese birashoboka no kuvuga rero nje sinje kugira ngo dutangure ya mabifu y'abaririmbyi nibiki inje dushire inguvu hamwe duhana ivyiyumviro dukore umuziki ushobora gusohoka mu makungu so tugasikanye nyuma gato twegeze kumva ko hariho ishira hamwe ry'abaririmbyi uriko wo ufise irimo rafasha abaririmbyi cyane bakiduga byo bivuga ko yes nishira hamwe ariho tukiritangura twaricaye hamwe no mu journaliste wo kuri radio Remesha Mahoro FM yo mu Kirundo muri njeta Claude Saga turicara turagana ati ubona gute dushize hamwe kuko twasanze promotion y'umuririmbyi gira duge ari uko tubaza kudugaya twebwe ubwacu twagira promotion twebwe ubwacu ntiturindire ngo journaliste mpaka aze ngo atuduze no ubwacu twagira ama promotion twebwe ubwacu tukiduza tugafashanya umuririmbyi ari hasi tukamufata ukuboko tukamuduza nuri tukamwereka inzira ahakwiye guca kugira ngo amenyekane hama tukaja hamwe twese tukabikora camona rero cyane twebwe bakunda kwitaba ruguru nongera mbwira na ba Double J nkuko babivuze ati nzoduga baduge na ningoga baze tubikore ni barabe baduge bakiri kose baduge tugira iki tubikore kuko umuziki ugira uryohe navuze rero ati reka nabandi abo bitaba ruguru tugira iki tuduze so nk'agasoni karugire ni he message wosigira abakunzi umuziki ndundi ndetse nabo bariko babikora neza ni nk'ihe message wosiga ubahaye cyane mbanze mvuge ku bakunzi ba Sky Media Burundi ati aho muri hose nimushigikira televiziyo yanyu ahirika yakora mu gisagara ca Muyinga canke handi hose zobirikira irakorera irakeneye ukuboko kwiwanyu mwebwe bafana fans ndabwira ati umuziki wanje uje ari wa wundi nyene nkuko mwawukunze ubwambere n'abakunze utujede n'izindi ndirimbo zije ko ndategura album yose ubu izosohoka kandi kazosohokana n'amashusho vuba bizosohoka urumva rero bayitege ibikorwa bimene neza mugabo kandi twumve yuko dukwiye gushigikirana twego baririmbye ubwacu tukaja hamwe tugakora igikorwa gifise inguvu kugira ngo dushike kure sikamvuga ati asante sana wafashe umwe kurakwerekana kino kiganiro ndabwiye ati turakora subscribe kuri channel yacu Sky Media Burundi bikore ndetse no ko like share comment kugira twandika amateka ageze ku yandi ndetse hirya no hino ni wide promoter kuri microphone benda kama rekomena Omeri designer big up sana turakunda cyane